Iki ni ikiganiro cacu ca kabiri kuri Gisha TV mu rugendo rw'akaruhuko mu gisagara ca New York. Murabe tubandanye turaba ingene abanyamerika muri iki gisagara bubatse ibintu bikomeye. Muri iki kiganiro ca kabiri ndashaka twiyumvirire hamwe ni kuki bashoboye gushikira ibintu nk'ibi, ni kuki bashoboye bakubaka ibintu bikomakomeye nk'ibi. Ico ni ikibazo umuntu wese ashobora kwiyumvira, kibazo ati mbega abarundi natwe birashoboka canke abanyafrika isike birashoboka yuko natwe twubaka ibitangaza nk'ibi? Ico nizera nuko bishoboka, mugabo kugira bishoboke nibaza yuko hasabwa ibintu byinshi, kubera nibaza kugira ngo abanyamerika canke abanya New York bashobore kubaka igisagara gihambaye nk'iki, haba harimo kumvikana hagati y'abenegihugu, y'abanyagihugu, hagati yabo nk'abanyamerika. Abanyamerika si abamarayika, abanyamerika nabo birashika ntibumvikane hagati y'abademokrate n'abarepublicain, bagacanamwo bikanaba bibi, ariko hirya y'ivyo iyo hageze inyungu z'igihugu cabo canke igisagara cabo, akenshi bagerageza kuja hamwe kugira ngo bashobore kubaka ivyo bintu bikomeye. Rero nibaza yuko nkatwe nk'abarundi, nk'abanyafrika, ibintu nk'ibi turashobora kubyubaka, ariko kugira ngo tubishikire nuko abantu babanza bagashira ku ruhande ibibatandukanya, abantu bakabanza bagashira imbere kuba umwenegihugu, kuba umunyagihugu, abantu bagashira imbere umutima w'ubuntu, umutima w'Imana, aho umenya yuko umunyafrika mwene wanyu, umurundi mwene wanyu, yuko atanahamwe uzomushira, kuko twese twaremwe mu ishusho ry'Imana, kugira ngo dutahure yuko kugira ngo ibihugu byacu bikomere, kugira ngo natwe dukomere, bisaba yuko nk'abantu b'Imana, bisaba yuko nk'abarundi, nk'abanyafrika duhagarara nk'umugabo umwe. Kera abasogokuru bavuga ngo tugahagarara nka bene Burundi, nk'abavuka ku mugabo umwe, tugahagarara nk'ubwoko bw'Imana, tukagira wa mutima w'urukundo, wa mutima basogokuruza bagiye bakoresha mu kurwanira ukwikukira kw'igihugu cy'u Burundi. Umugani atari umugani Rudoviko Rwagasore wahoze ari umushikiranganji wa mbere, Ngendandumwe, n'abandi bose bari kumwe, batadesigiye umunsi n'abandi, bari abagabo bijunja n'ijambo, bari abantu bakunda igihugu, bahagurutse bataravye intara bavukamo, bataravye ubwoko n'imiryango babamwo, bakabana nk'abantu, nk'abarundi, bakagwanira igihugu cacu gushika naho baduha ukwikukira. Rero ico gihe ego Imana nk'uko ivugwa cane uyu munsi ntiyavugwa cane, mugabo yaravugwa mu buryo bw'ico gihe nyene, kuko ico nizera nuko bose bizera Imana, kandi ico nizera nuko bose bari barongowe na mpwemu w'Imana, kuko abavyeyi, basogokuru bacu batubwira imitima yabo, bana b'u Burundi, izo ncungu bagiye batubwira yuko bari abagabo bijunja n'ijambo, kandi ibyagiye bibaranga byose ugiye no kuraba mu ijambo ry'Imana usanga ari ibintu bigaragaza yuko kugira ngo banashobore kubaho ubwo buzima hari umutima w'Imana bari bafise. Rero ndibaza yuko muri iki gihe natwe turimo n'igihe twaciye mu bintu byinshi, twararyanye, dupfa amoko, abantu bapfa imigambwe, abantu bapfa intara, abantu bapfa amazuru, bapfa uburebure n'ubugufiya, ubwirabure n'inzobe, ibintu bitagira umutwe n'amaguru biradutandukanya, turankana, turicana. N'ubu muri Afurika ahantu henshi bikaba ari byo bituma tubandanya dusubira inyuma. Abakora ibigwanisho ku isi
si abarundi benshi si washaka mu biyaga bigari nibaza yuko ntihenze umengo ari igihugu c'Ubuganda conyene gishobora kuba caratangiye gukora ibigwanisho bimwe bimwe ariko muri rusange ibigwanisho biva hanze biva mu bihugu bikomakomeye bo baranezerwa iyo tumaranye iyo twicanye bo bararyoherwa kuko baba bazi ko komande zindi zica ziguma zikogwa komande z'amasasu z'ibikoho vya Ronyanganda mugato ico nifuza ko twiyumvira ivyo bikoho biba bigiye ko tugiye kubikoresha mu kwicana hagati yacu twari dukwiye gukubita agatima mpembero tukavuga tuti turi bene mugabo umwe turi bene Burundi turi bene Afrika reka tuje hamwe twubakire imiryango yacu twubakire abana bacu abuzukuru n'abuzukuruza ico niki n'izindi ndunganwa yandi mageneration azoza nukuri tubikoze tukaja hamwe nk'abarundi dufise umutima umwe nk'abantu b'Imana na cane cane ubunye aho mu gihugu c'u Burundi aho ugiye hose mu ntara zose ugiyemwo Imana iravugwa mu misi yeze nabonye ko hari sigaro na korale y'abashikiranganji mu nzego zitandukanye z'igihugu abantu baguma basenga ariko ikintu cama giteye ubwoba cama kibabaje ningene iyo hageze yuko abantu bamererana nabi intambara ubwicanyi guerre civile usanga baba Kristo nyene bari mu mashengero abakozi b'Imana bari mu mashengero usanga baba barimwo mu gusukamo umunyu mu kwenyegeza inzankano ubwicanyi urugamba reka rero bavandimwe twikubite agatima mpembero turabe basogokuru na basogokuruza bacu babagabo b'ijambo ry'ijunja uko babayeho uko bagwaniye igihugu uko barinze igihugu bakabikora bari kumwe nka bene mugabo umwe natwe muri iki gihe turimo duhaguruke nk'abantu bamwe nk'abana b'igihugu nk'abana b'Imana twubake ibihugu byacu twubake amashuri twubake amabarabara turabishoboye kuko Imana yaraduhaye ubwenge kandi simvuze ngo ntituriho turubaka simvuze ngo ntacyo turiho turakora oya no muri ivyo bibazo no hagati muri ivyo bibazo abantu barubatse ariko mu rwego turimo ndizera ko twese twemeranya yuko rudashemeye cyane ego niho tugeza kandi biratubwira ngo ukuri mugezemo biba ariko mugenderamo mugabe icyo tuzi ni kimwe nuko bishoboka yuko dukora ibirenze ivyo tugezemo muri rengero yaririmbye aravuga ngo Mana saha hari ahandi nifuza yuko ugeza rero ndizere ko atamurundi numwe ayobewe yuko aho tugeza atariho dukeneye kugera hari ahandi dukeneye kugera abanyafrika ntawo uvuga ngo twarahejeje oya ahubwo hari ahandi twifuza kugera rero reka turiko turaraba kino gisagara uzoshobora kuraba kino kiganiro karaba ino video aze yumvire kumbure bimuha umwanya kwiyumvira uretse yuko umuntu atiyumvira gusa ko yabonye igisagara ca New York murashobora kwiyumvira yabonye Bujumbura yabonye n'ibindi bihugu iki gisagara gusa murabona yuko ari igisagara ciza cubatswe mu buryo buhambaye gishobora kutubera isomo tukiga twavuga tuti nimba bashoboye gushika kuri ibi natwe turabishoboye kandi nabivuze uyu munsi uri kuraraba mu bihugu bitandukanye mbere no mu biyaga bigari urabona yuko abantu bariko barakora bariko baragerageza ariko rero dukeneye gukora ibirenze aho tugeze uyu munsi kugira ngo abana bacu baze bakurire mu bihugu birimo ubutunzi birimo amahoro abantu bagasenga mu ituze abantu bagakorera Imana atabwoba kuko biravuga ngo tware mu ishusho ry'Imana kandi tuzoye twibuka yuko umunsi umwe isi tuzoyivamo tukaja imbere y'Imana aho buri muntu wese azohagarara imbere y'Imana ijambo ry'Imana riravuga ngo akazobazwa uko yabayeho muri ubu bugingo ubu turimo uyu munsi rero nk'umukozi w'Imana nk'umukristo cyo nifuza ese ukuntu biba ari byiza abarundi twese duhuriyeyo ese ukuntu biba ari byiza duhuriyeyo n'abanyarwanda bose abakongomani bose isi yose ibyo bari byiza cyane ariko ijambo ry'Imana twereka ko bitoroshe biratwereka ko bigoye ariko ijambo ry'Imana rikatubwira naho yuko umwango wuguriye kuri bose so nimba umwango wuguriye kuri bose birasobanura ko twese
twemeye kugira umutima w'Imana tugakora ubw'icubahiro c'Imana, ntaco buza yuko twese dutaha muri iryo joro, muri ca gihugu gisumba iki gisagara turiko turabona, muri ca gisagara c'izahabu, muri ca gisagara Bibiliya itubwira ciza kirimo ubwiza bw'Imana. Bavandimwe, twese twokibamo, tukakibamo n'umwami wacu ibihe bitazoshira, tuguwe neza. Rero Imana ifashe igihugu cacu, Abarundi aho turi hose, Imana itugirire ubuntu kugira ngo kahise ibyo turimwo, uko umunsi ugenda, uko haza indwi nshasha, uko haza ukwezi gushasha, umwaka wundi, biba ariko turushiriza kuja hamwe, ako turushirizaho kubahana, gukundana, gushigikirana kugira ngo twubake Burundi burimwo ubwiza bw'Imana, twubake Africa, East African Community irimwo urukundo, irimwo kubahana, irimwo gushigikirana, kuko birateye ubwoba. Ugiye uraraba ibyagiye biraba muri kahise, mu gihugu cy'u Burundi, mu gihugu cy'u Rwanda, muri Kongo biriko biraba uyu munsi, ubonye abavyeyi na cane cane abamama n'abana, ingaruka ibi bintu by'intambara n'ibibazo bibagirako, biteye agahinda birababaje, ariko birashoboka yuko amateka yacu ahinduka. Kandi ntitwibagire, jewe kenshi iyo ndiko ndaganira n'abazungu mpora ndabibutsa, kuko hari igihe nabo bibagira bagafata abanyafurika nk'ibikoko, bisunze ngo ubwicanyi bugenda buraba, intambara zigenda ziraba. Muga kenshi nkunda kubibutsa nkabwira nti ntimukaze mwihuta kuducira imanza, kuko mwe mwicanye imyaka amajana n'amajana, ibihumbi mwicana, ariko igihe carageze bararuha nabone, carageze baricara hamwe baravuga ati nigiki twakora kugira twubake ibihugu byacu. Rero sinovuga ngo natwe dukore nk'uko abazungu bakoze, tuje mu ntambara imyaka canke twicane imyaka, oya. Ariko ico dushobora gukora, dushobora kwigira ku bandi, twebwe tukavuga tuti ivyo arivyo vyose haciye imyaka 50 canke 100, haba za guerre civile, za jenoside mu bihugu bitandukanye, mu Isirayeli, mu gihugu cy'u Rwanda, n'ahandi zitaremegwa, tukavuga tuti ni iki twakora kugira ngo ibyo bintu ntibize bisubire, kugira ngo twubake amateka mashasha, twubake ibihugu bishasha. Birashoboka yuko tubikora, kandi abantu bakabana nyakubana, abantu bakabana bakundana, abantu bakabana bubahana, kuko kanatsinda twese turi abantu, twese tuva amaraso. Rero ni kuri siko Imana itugirira ubuntu kugira ngo duhinduke, idushoboze, idufashe guhinduka, kugira ngo duhaguruke twubake ibihugu byacu, twubake imiryango yacu, amashengero yacu, dukorere Imana turi mu mwidegenzo kubw'ubuntu n'ubushobozi bw'Imana. Rero jewe ndi mu bantu bagira ivyizigiro, ndafite ivyizigiro yuko mu minsi iri imbere, n'ubu biragaragara ahantu hatandukanye, no mu biyaga bigari urashobora kubona yuko mu bihugu byacu harimo abantu benshi bariko baragerageza, bariko barakora kugira ngo ibihugu byacu bihinduke, bibemwo amahoro, bibemwo urukundo, bibemwo gushigikirana, bibemwo gukorera hamwe kugira ngo twubake ibihugu byiza. Kanatsinda Imana yaranaduhezagiye, ubutare n'agataka, iduha ibihugu byiza, akayaga keza. Reka rero duprofite, reka ibyo bintu Imana yaduhaye tubyubakire ko, tubigendereko kugira ngo twubake igihugu, twubake kontina, twubake akarere, hamwe ata muntu azopfa n'inzara, hamwe ata muntu azobaho afise ubwoba, kubera ko ivyo ntibiri mu mugambi w'Imana. Ijambo ry'Imana twereka yuko Imana yije ngo ije gutanga ubuzima, kandi ikabutanga mu buryo bunengesereye. So mu yandi majambo, Imana idufise ko umugambi mwiza, umugambi muniniya, umugambi w'uko Abarundi, Abanyarwanda, akarere, Afrika, mbere n'isi yose, yuko tubaho mu buntu bw'Imana. Ariko ibyo kugira tubishike ko birasaba ko turondera mu nyonga z'Imana. Rero nshuti zanje, bagenzi aho muri hose, nkuko nako ndababwira turiko turabubwiza bw'iki gisagara, nagira ndabibutse kandi iki gisagara si igihugu c'isezerano, si igisagara c'isezerano, oya, ni igisagara kimwe mu bisagara bininiya.
gishobora kuba gisumba ubunini kumbure n'ibizu bitangaje Bujumbura canke ibisagara nka byose byo muri Afrika, ariko si igihugu cy'isezerano, si n'igisagara cy'isezerano, kuko biratubwira ngo igihugu cy'isezerano igisagara cy'isezerano ngo ibyo amaso yacu atigeze abona, amatwi yacu atigeze yumva, ubona ibyo Imana iduteguriye hazoba ari heza gusumba turiko turabona. Mugabo ko turi mu isi, reka turabire ku biri ku isi, turabe ico twokwigirako, turabyo twokwiga n'ico byodufasha kugira ngo mu mwanya tukiri ngaha ku isi dushobore kubaka imiryango, kubaka ibihugu birimo ubuntu n'ubwiza bw'Imana. Rero cyari ikiganiro cyacu cya kabiri kuri Gisha TV. Imana ibahe umugisha. Mwari kumwe na Pastor Mugisha. Ubandanye gukurikirana ikiganiro nikirarangira, hazoba igice cya gatatu kumbure n'icya kane. Imana ibahe umugisha.